Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro y'Imana bane namwe bavukanye mwese muri Kristo Yesu. Dushimiye Imana Data wa twese wo mu ijuru yatuzigamye katugwanirira intambara zagaragaye mu maso yacu n'izitagaragaye. Imana iragahora ku ngoma, ipfukamigwe, itambigwe kandi yubahwe. Ikiganiro c'uno munsi muri Saveur Divine tubahaye ikaze, mukaba muri kumwe na jewe Nsengiyumva Samuel. Tukaba tugiye kuraba ijambo ry'Imana dusanga mu ikete Pawulo yandikiye Abanyefeso igice ca 5 umurongo wa 20. Havuga ngo Imana Data wa twese muyishimire byose imisi yose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Tuvugana ijambo tuti twame dushimira Imana muri byose. Iri ni ijambo ry'Imana riduhamagarira kwama dushimira Imana Data wa twese, tukayishimira byose imisi yose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Dukunze gushimira Imana mu gihe ibintu bimeze neza, mu gihe twaronse ibitunezereza. Aho turakunda gushimira Imana tugasaba tuti muduhe umwanya, turafise ishimwe, tugahaguruka tukavuga tuti Imana yadukoreye ibikomeye, Imana yaratunezereje, Imana yaradutwengeje. Kandi ni byiza cyane. Imana ishimwe. Imana niyo yagukorera ikintu nuyishimire, haba mu mutima wawe no ku mugaragaro imbere y'abandi, uvuge ko Imana yakugiriye neza. Imana ishimwe cyane. Ariko reka ndakubwira uko ijambo ry'Imana ribiduhamagarira twame dushimira Imana byose imisi yose muri Kristo Yesu umwami wacu. Ukaba ushonje shimira Imana, ukaba ugwaye shimira Imana. Ubwira Imana uti Data nushimwe ko wemeye ko nino ngwara nayo inshikira. Nushimwe Imana yacu kubona ndiko ndaca muri bino bihe. Birashoboka bikaba ari bihe bitameze neza, biguteye ubwoba uriko uracamo. Reka ndaguhanure, reka ndakwinginge, reka kwiganyira, reka kuzura ubwoba, kubera ubwoba n'ikigwanisho Satani azana kugira ngo ntusubire gusenga, ntusubire gushimira Imana. Reka kwituka, reka kwihebura, reka kuzura amaganya, reka kuzura agahinda. Ariko ndakwinginga nti shimira Imana ivyo bihe uriko uracamwo. Uko bimeze kose nobishimira Imana, notazira Imana. Ivyo bihe nobibwire ubwiza bw'Imana, nobibwire ukwera kw'Imana. Imana ishimwe cyane. Mu gihe duca mu bihe bimeze nabi ariko tugashimira Imana, tuba turiko turagaragariza Imana ko tuyifitiye icizere. Imana ishimwe cyane. Tuba turiko turabwira Imana tuti ibi bihe biribesha ngo birakomeye, ariko ni wewe dufise, ni wewe ukomerana ibi bidukomereye, ni wewe ubihagurukira.
kuko ibi bihe nubwo turiko turabicamwo nubwo bidushikiye ntibyabayeho imbere yawe, warabibonye bizanya guhora ku ngoma. Imana ishimwe cyane, ni wewe ubasha, ni wewe uzotuma dusohoka muri bino bihe. Imana ishimwe cyane, iyo uza gushaka wewe Mana ntibyari kudushikira, urashoboye, ubifise kububasha. Imana ishimwe cyane, tuba turiko turabwira ivyo bihe nyene ducamo, tukavuga tuti turafise Imana yo kwizerwa, turafise umutabazi. Tuba turiko turabwira ivyo bihe tuti ntushoboye, ntacuri, ntaco uvuze, nta bubasha ufise imbere y'Imana yacu. Imana ishimwe cyane. Ni waba ugwaye rero bwira Imana uti Mana nushimwe, nushigwe hejuru, ndagushimiye ko wemeye yuko nino ngwara nawe nyene ndayigwara. Ico ni Imana ikwiteze ko yuko uyishimira mu bihe byose. Yarongeye Paulo arandikira ikete rya mbere Abatesalonike igice ca 5 uhereye ku murongo wa 16 tugashikana kuri 18 tugombe tugezaho, haravuga ngo munezerwe iminsi yose, musenge ubudasiba, mwami mukenguruka muri byose, kuko ico arico Imana ibagomba ko muri Kristo Yesu. Bibiliya ntitubwira ngo tuzoshimira Imana tuyikengurukire igihe tunezerewe gusa, igihe ibintu twifuza twari twararondeye, twari twararuhiye, twari twiteze, twagomba, igihe ivyo bihe bishitse. Birashoboka wararondeye akazi urakaronka, ngo ico nico gihe cyo gushimira Imana gusa. Oya, naho woba wakarondeye ukakabura, nushimira Imana. Gira Imana uti Mana urera, shimwa Mana ko kano kazi nakabuze, ivyo wanteguriye ni vyiza cane, ibi ntibihindura ivyo wari wizigiwe ko. Ugu muri Imana ndazi urashoboye, dushimira Imana tuyikengurukire muri byose. Ico ni Imana itugomba ko, niki twiteze ko muri Kristo Yesu. Nibutse umuntu yagwaye, agwara amaze igihe akenye cyane, noneho araremba aja mu bitaro, barapima ingwara agwaye barabura, barapima barabura. Mugabo yaronse abantu benshi bamusanga muri ivyo bitaro, bagiye kumusuhuza, benshi bagenda bamushiriye amafaranga yo kumusuhuza, ni ntahe yanshingiye. Mu nyuma mu bitaro bamaze kubura icyo agwaye, baramubwira bati nutahe asohoka ibitaro asubira muhiriwe, kandi yaciye akira. Yarambwiye ati natahuye yuko ari Imana yari yagombye konca muri biriya bihe, iriya ngwara nyene itari ingwara ikambabaza, kugira ngo bizokunda abantu bazongemurire mu bitaro ari amafaranga. Arambwira ati nabonye Imana ukundi gushasha. Mwene data, ivyo bihe wibaza kuri kuracamo biguteye ubwoba, reka kugira uruhagarara mu mutima wawe. Ejo hazoza uzosanga hari hinyegejemwo Imana, wari umugambi w'Imana wo kukugirira neza, wo gutabara. Shimira Imana ibihe byose uriko uracamwo. Yobu n'akarorero dufise muri Bibiliya, yashikiwe n'ibyago byinshi ariko yakomeje kubaha Imana. Inka zariko zirarima ngo n'indogoba zarisha, haza ngo abasabeya barazinyaze n'abongere babicisha inkota, haza umuriro utibuka uvuye mu ijuru umara intama n'abongere, ngo haza abakarudaya banyaze ingamiya n'abongere babicisha inkota. Abahungu ba Yobu n'abakobwa biwe barapfuye bose, inzu yarabahitanye barapfa, ngo kubera umuyaga wari uturutse mu bugaragwa. Imana ishimwe cyane. Yobu n'akarorero keza cyane dufise muri Bibiliya. Ariko ivyo vyose nubwo byashikiye Yobu ku murongo wa 20 w'igice ca mbere,
haravuga ngo maze Yobu ava hasi yitabagurira ko umutamana wiwe yimusha igiharabuga yikubita hasi arasenga. 21 ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa kandi nzosubira mu nda y'isi ataco nambaye. Uhoraho niwe yagavye kandi uhoraho niwe agaburuje, izina ry'uhoraho nirishimagizwe. Yobu yashize Imana hejuru, yarayubashe, yarayitaziriye, nubwo amatungo yiwe yarashize, nubwo abana biwe bari bapfuye, Yobu ntiyaherereje amafuti kuhoraho, yashimiye Imana ivyo bihe yari yinjiyemo. Ndakubwire kandi hari uruzitiro Imana yakuzitiriye. Satani ntashobora kuguteza ibyago atari uko Imana yuguruye urwo ruzitiro. Satani nta bubasha afise, ingwara nta bubasha ifise atari uko Imana yaretse ko igushikira. Nushimira Imana kuko na Yobu kugira ngo ategwe na Satani, kugira ngo Satani ashobore gushikira Yobu, nuko Satani yabanje gusaba uburenganzira Imana. Imana irugurura, Yobu aja mu mageragezwa, ariko muri ivyo byose yakomeje kubaha Imana. Yaravuze ngo uhoraho niwe agaburuje, izina ry'uhoraho nirishimagizwe. Aho uri kuraca hose shimira Imana, noshira Imana hejuru, noyubahe, noyikengurukire. Ibyo ubona ngo birakubabaje, ejo hazoza uzobona yuko Imana ari inzira yateguye uzocamo kugira ngo ikugirire neza. Yesu abahezagire, Yesu ababere umutabazi, Yesu abamurikire, Yesu abatwenze. Shalom shalom.